Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus papam. Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus papam. Ndabazaniye inkuru nziza, dufise papa. Aya n'amajambo isi yose yaririndiranye igishika atangazo watowe ngo bumwungire wa Eklezia Katolika mu myaka igiye gukurikira. Umukardinali w'umunyamerika Robert Francis Prevost ni waronkejwe amahirwe yo kuba papa w'amajana 267 guhera ku Mweranda Petero wo mu gihe ca Yezu Kristo mu kinjana ca mbere. Vatikane ikimara gutangaza inkuru nziza, papa mushasha yahise abatizwa ku izina rya Leo wa 14. Yahise yerekanwa ahagaze mu ibaraza rya Central Loggia of St. Peter's Basilica. Ibaraza rirahitaruye ku ngoro ya Basilica yitiriwe Mweranda Petero. Uyu mupapa yararindiranye igishika cinshi n'abavuye mu mihingo y'isi itandukanye bamukomeye amashi imbere yuko ashikiriza ijambo. La pace sia con tutti voi. Amahoro y'Imana abane namwe bavukanye. Aya mahoro akomotse kuri Yezu Kristo yazutse, umwungere mwiza yiguze intama ziwe. Ndashaka ko aya mahoro yinjira mu mitima yanyu, mu miryango yanyu, agere ku bantu bose iyo bava bakagera, ndetse akwiragire no ku isi yose. Amahoro abe muri mwebwe. Yabandanije abwira isinzi ryari ritegereje ijambo ryiwe rya mbere ati dutegeza kwiga uko twoba umuryango wa Eklezia yubaka ikiraro gihuza abantu kandi ukaba umuryango wugururiwe bose. Uyu mupapa mushasha yavukiye Chicago muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku igenekerezo rya 14 Nyakanga umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 955. Mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 877 yinjiye muri novisia yitiriwe Saint Auguste, the Novitiate of Order of Saint Augustine iri muri Notre Dame de Bon Conseil i Saint Louis muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yize muri Catholic Theological Union ya Chicago aho yahakuye impamyabushobozi mu bumenyi bujanye n'ivy'ijambo ry'Imana. Ku myaka 27 yarungitswe i Roma kwiga amategeko ya Eklezia muri kaminuza Pontifical St. Thomas Aquinas. Yahawe ubupadiri ku igenekerezo rya 19 Ruheshi umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 982. Mu nyuma ahavarunyuka gukora icurukanasi muri Peru.
mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 987 yaronkejwe impamyabushobozi yo ku rwego rwa dogiteri. Muri uwo mwaka nyene yatowe kuba umuyobozi w'abihebeye Imana mu ntara ya Mother of Good Counsel i Olympia Falls iri Illinois muri leta zunze ubumwe za Amerika. Mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 988 yarungitswe muri misiyoni ya Trujillo nk'umuyobozi w'igikorwa cyo guhugura abashaka kuhebera Imana bo muri Vicariates za Chulucanasi, Iquitos na Apollinac. Muri diocese ya Trujillo yabaye umucamanza kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 989 kugera mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 998. Yabaye kandi umwarimu w'amategeko ya Ecclesia, amategeko ya patristique n'amategeko y'imyitwarire muri seminari ya San Carlos e San Marcelo. Yatowe kuba umwepiskopi wa Chicago ku itariki ya 26 Munyonyo umwaka wa 2015. Muri ntwara n'umwaka wa 2018 yabaye icegera ca kabiri c'urongoye conference ya episcopal yo muri Peru. Papa Francis kaherutse kwitaba Imana yamutoye kuba umunyamuryango wa Congregation pour le Clergé mu mwaka wa 2019 ndetse anamugira umunyamuryango wa Congregation pour les Évêques mu mwaka wakurikiye wa 2020. Ku igenekerezo rya 15 Ndamukiza umwaka wa 2020 nyene Papa Francisco yamugize umuyobozi wa diocese ya Callao. Ku igenekerezo rya 30 umwaka wa 2023 Papa Francisco yamugenye kuba prefet w'inama ya Dicastery for Bishops ndetse anamugira umukuru wa Pontifical Commission for Latin America. Uyu mupapa niwe wa mbere akomotse muri Amerika ya ruguru mu mateka ya Ecclesia Katolika. Robert Francis Prevost ubazi ku izina rya Papa Leo wa 14 tumwitegeko iki. Ubwo azokomereza mu kirenge ca Papa Francis yakunda amahoro agakunda boro ndetse akanagerageza guhuza isi yose ngo ibe umuryango umwe. Nyandikira muri commentaire kandi ntiwibagire gufyonda j'aime na subscribe.